Imana yadushoboje guhangama muri iki gihugu nk'intwari. Mana nzima, turagushimira twongera dusaba ko woshikiriza amahoro n'imihezagiro yawe intumwa n'abahanuzi. Ayo mahoro n'imihezagiro ntibigarukire ngaho, uhezagire n'intwari zirangwa mu mugambwe wacu CNDD-FDD, ariyo umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, umuvukanyi wacu dukunda cyane ari umukuru w'umugambwe wacu CNDD-FDD Ndikuriyo Reverie. Imana ibandanye ihangamye mu gihugu cyacu. Bavukanyi, abagumyabanga, aho duherereye hose, icivugo nyamukuru cy'uyu munsi, Imana idutegeka kuba intwari, kwitwararika no gukora amategeko twigishijwe kugira ngo tube intwari. Nivyo, intwari irangwa n'iki? Intwari tuyimenyera kuki? Rero ushaka kubona intwari z'ukuri uzozisanga mu mugambwe wacu mwiza ariyo CNDD-FDD, umuryango w'abarundi bose duhurikiyemwo kiretse abashaka kumena ibanga. Rero intwari ibonekera mu bikorwa no mu mvugo. Ivyo tubisanga mu gitabo c'Imana Korani, ikigabane cha 16 umurongo wa 97, aho Imana ivuga iti man amila salihan min dhakari au untha wa huwa mu'min, kubandanya. Imana ivumera ivuga iti uzokora ibikorwa vyiza ari igitsina gabo canke igitsina gore wa huwa mu'min, kandi akaba munyamahoro. Intwari isasagaza amahoro. Ngira dusuje amaso inyuma turabe iyo twavuye naho tugeze. Iki gihugu cyacu cyagiye kirangwamwo amarira n'imiborogo, ariko intwari zacu zaremeye kwitanga zitizigama, zemera guta imiryango yazo, zemera guta imitungo yazo, ziravuga ziti reka tugende hanze y'igihugu dutegure akazoza k'abana b'u Burundi. Mu Burundi hasasagara amahoro. Uyu munsi turi mu mahoro. Hariho uwo bihakana. Uyu munsi umurundi n'umurundi kazi aravyara agaheka, nta muntu agishobora kwangaza uwundi. Rero ni ikimenyetso cyerekana yuko mu mugambwe wacu CNDD-FDD dufise intwari. Rero tumaze gusanga muri iki kigabane aho Imana itubwira iti man amila salihan, uzokora igikorwa cyiza. Mbega hariho igikorwa cyiza cyoza gisumba umurundi kuba uyu munsi ashobora kuryama agasinzira?
umurundi ashobora kugenda ijoro n'umurango ataco yinona. Ibi tubikesha intwari rero ziri mu mugambwe wacu CNDD-FDD, min dhakari au untha. Izo ntwari zikagaragara mu bagabo no mu bakenyezi ari bo bakenyera rugamba. Nidukomera amashi abakenyera rugamba, nukuri mbere mu myaka iheze nta mukenyezi muri iki gihugu cyacu yari afise ijambo, ariko uyu munsi umugambwe wacu mwiza ariyo CNDD-FDD wahaye ijambo abakenyezi ari bo bakenyera rugamba. Rero Imana ikabandanya ivuga muri iki kigabane iti fala yuhiyannahu hayatan tayyiba, tuzobaha ubuzima bwiza. Uyu munsi dufise ubuzima bwiza, aho umuntu agenda hakeneye mu mahoro n'umutekano. Rero kugira ngo tube intwari z'ukuri, nuko umuntu yoraba mu mabanga yashinzwe n'iki gihugu cyacu, mu mabanga yashinzwe n'indongozi zacu, akagerageza kuyubahiriza kugira ngo aronke ubuzima bwiza, ntibugarukire kuri we gusa, ahubwo n'umwuzukuru n'umwuzukuruza n'ico niki n'ubuvivi buze bubeho mu mahoro n'umutekano mu buzima bwiza. Rero nico gituma dusanga mu gitabo c'Imana Qur'ani aho Imana ivuga iti i'malu, nimukore, fasayara Allahu a'malakum, Imana izobona ibikorwa vyanyu. Kuba twarakoze muri iki gihugu cyacu, umugambwe wacu CNDD-FDD ugashinga imizi, Imana yarabonye ibikorwa vyacu ko ari vyiza, ibikorwa biza guhumuriza abarundi bose bitavanguye. Walil mu'minin, n'abemera Imana bose muri iki gihugu cyacu, kuko igihugu cyacu 99 turemera Imana. Rero tubona ivyiza tugirirwa n'intwari zacu, aribo umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye. Tukabona ibikorwa vyiza dukorerwa n'intwari yindi ariyo Ndikuriyo referi. Akora ijoro n'umurango, bakora ijoro n'umurango kugira ngo nk'uko ari intwari zibandanye zigwira muri iki gihugu cyacu, n'abazimiye bataremera kuba intwari tubazimurure tubagarure mu ruhongore. Rero nico gituma intumwa y'Imana Muhammadi yavumereye avuga ati kullukum ra'i, mwese murabungere, wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi, kandi buri mwungere azobazwa ico yahawe kuragira. Rero nyakubahwa umukuru w'igihugu, nyakubahwa umukuru w'umugambwe wacu mwiza CNDD-FDD, nk'uko Imana yabatoranirije muri benshi ibagira intwari, mugerageze muturage twese abagumyabanga iyo tuva tukagera, tubandanye turi intwari kugira ngo iki gihugu cyacu tuze tukiragemwo abuzukuru bacu n'abuzukuruza n'ubuvivi bazoba ari intwari, iki gihugu cyacu ntikize gisubire kurangwamwo amaganya n'amarira. Rero Imana ikabitwibutsa mu gitabo cyayo kitagatifu Qur'ani ikigabane ca 59
aho Imana ivuga iti ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemera Imana, yemwe abarundi, iyo tuva tukagera kuba twemera Imana nukuba ko tuba twiyemeje kuba intwari. Intwari ntipfa. Dushaka kubona ko intwari idapfa, turabire ku mukunzi wacu twabuze tutanka, umuragiye turaze turacawugenderako. Rero ntiyapfuye, yagiye kuruhuka. Rero tuzokwama tumwibukira kuri byinshi. Rero Imana ikatubwira iti yemwe abemera takullaha, nimutinye Imana. Umwe aho aherereye mu bikorwa yashinzwe n'iki gihugu cyacu atinya Imana, arangura amabanga yashinzwe neza ataca vyonga. Rero nitwaramuka turangura amabanga twashinzwe neza, guhera kuri nyumba 10 n'umukuru w'umutumba n'umukuru w'agacimbiri kuzoshikana kuri Sebarundi, nukuri tuzoba turiko turategura akazoza kacu. Rero Imana ikabandanya itubwira iti waltanzuru nafsun ma qaddamat lighad, buri muntu ku giti ciwe araba umutima wiwe wateguye iki ku munsi w'ejo, kugira ngo ku munsi w'ejo abana bacu n'abuzukuru bacu bashobore kubaho neza, nuko twobategurira akazoza. Tugerageje mu mvugo no mu ngiro kugira ngo nk'uko turi intwari n'abana bacu bazoze ari intwari, bemera gupfira iki gihugu cyacu, bemera gupfira umugambwe wacu, nk'uko twawurazwe n'Imana, abantu bakemera gusesa amaraso yabo, bakemera kunyagwa ivyabo, kugira ngo uyu mugambwe wacu CNDD-FDD ushobore kuganza muri iki gihugu cyacu twarazwe n'Imana. Rero nico gituma Imana itubwira iti takullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, nimutinye Imana murabe imitima yanyu yateguye iki ku munsi w'ejo. Intwari rero itegura igihe irimwo, gategura n'akazoza kayo, n'akazoza kuzoza ayigarukira ayisubirira. Rero Imana ikabandanya itubwira iti wattakullah, kandi mutinye Imana, inna Allaha khabirun bima ta'malun, Imana irazi ibikorwa mukora. Nukuri dusubije amaso inyuma turabona ibikorwa umukuru w'igihugu cyacu akora vyiza, adahengeshanya ijoro n'umurango. Tugerageje gusubiza amaso inyuma tubona ibikorwa vyiza umukuru w'umugambwe wacu mwiza CNDD-FDD akora ijoro n'umurango. Jewe ndashimira Imana, twaragendanye igihe gitoyi umukuru w'umugambwe mu ntara yacu nziza ya Makamba. Nukuri mboneyeho akanya ko kugushimira nyakubahwa. Imana yame yagushize ko ibiganza, iguhe ibikora inka n'abantu. N'umukuru wacu w'igihugu Imana imushira ko ibiganza, imudusigira amavuta, yame ari kizigenza muri iki gihugu cyacu atawumukakaza. Imana ibahezagire. Imana iduhezagirire,
abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD, Imana iduhezagirire abakenyera rugamba n'imbonerakure. Bavukanyi, Imana itwibutsa mu kigabane ca 40 muri Qur'ani umurongo wa 82, Imana ivuga iti afalam yasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim. Ndaza kugarukira kuri aya majambo. Imana ivuga iti afalam yasiru fil ardi, ubu mu vy'ukuri ntimwogendagenda kuri iyi si. fakayfa kana aqibatu alladhina min qablihim, murabe ababayeho imbere zanyu. Nanje nobasaba nti dusubize amaso inyuma twebwe twese abagumyabanga, kugira ngo dushobore gushimangira iteka n'icubahiro Imana yaduhaye. Turabe imigambwe yagiye itwara iki gihugu, yamariye iki gihugu, haco yatumariye. Ko iyo bari kugira ico batumariye itwari gucura imiborogo. Rero tugendera iribanga yo kuba intwari. Imana ibandanye hezagira umugambwe wacu CNDD-FDD, Imana ibandanye hezagira abagumyabanga n'abakenyera rugamba n'imbonerakure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro n'imihezagiro y'Imana bibane namwe.